iteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye ko bageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka nini kuyarabana n'igisata ca politike. Tuze kandi kuraba kubiriko birabera mu gisagara ca NGOZI kuri ubu, aho bamwe batanguye kuvuga ko hari itotezwa ridasanzwe ku banywanyi bo mugambwe NGOZI cane cane abari ku ruhande rw'umushinga amateka RWASA. Bamwe bakavuga ko ibiriko birashikira umugambwe NGOZI ari ikimenyetso ko President Ndayishimiye adakeneye guhiganwa na RWASA mu mwaka w'ibihumbi 2027, ngo biraboneka ko CNDD-FDD ishaka kuzoja mu matora ata NGOZI ikomeye ikiriho mu Burundi. Uko Petero Nkurunziza yabikora akitoza atawe bahiganwa vy'ukuri, ngo nako Vice Ndayishimiye agiye kubibandanya nkuko biriko biravugwa. Ibi kandi biriko bibera mu gisagara ca NGOZI vyatumye nanone rimwe mushira hamwe rikomeye cyane ngaha ku mugabane wa Afrika mu runani rw'imigambwe yo muri Afrika itavuga rumwe n'iyiri ku butegetsi, narwo rukaba rwaraye rusohoye itangazo risaba abategetsi b'u Burundi guhagarika kwivanga mu bijanye n'umugambwe CNL bene indi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Urwo runani ruvuga ko rwumiwe rwumvise ingene ubutegetsi bukorana n'akarwi kiyenkoye kuri CNL mu ntumbero yo kurondera gusenyura indongozi yemewe ya CNL honorable RWASA. Urwo runani rwibutsa ko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hambaye mu kubaka demokrasi kandi ko iriho kuneza y'abanyagihugu. Urunani rukaba rusaba rushimitse ko abategetsi b'u Burundi bo kubahiriza amategeko agenga akarere ka Afrika y'ubuseruko. Eme Magera asanzwe ari indongozi ya CNL mu bihugu vya Buraya, nawe akaba agabisha umushikiranganje Martin niteretse kwikoraniro kaminuza yateguriye akarwi ngo kiyonkoye kuri CNL, avuga ko ingaruka z'iryo koraniro zizoja ku gatwe ko uyu mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Ibintu nivyoroshe na gatoyi mu gihe benshi bavuga ko kuri ubu habaye ibintu bidasanzwe, aho mu gisagara ca NGOZI ndetse no mu gisagara ca Gitega hariyo ibisi kingiwe n'abasirikare, yongera kandi yerekezwa na pick-up y'igisirikare. Abapolisi hakaba kandi hari abamwe mu banywanyi b'umugambwe CNL kuri ubu bamaze gufatwa barapfungwa nkuko biriko birandikwa ku bimenyesha makuru bitandukanye. Abo bafashwe kandi bikaba bivugwa ko nubundi ari babandi bari ku ruhande rwa honorable RWASA. Ni mu gihe amabarabara yose yegereye ahantu centre ville Oasis DP ahagira habere ibikorwa vy'ikoraniro kaminuza ridasanzwe, n'ubundi ngo boba bahugaye n'amamodoka mu mabarabara akaba atari menshi, ngo bikaba biboneka neza ko ari ibintu vyateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Kuri ubu rero hari imbonerakure yita Bucumi Aloys Alias Vrumani ihejeje gufata abasore 10 ba CNL harimwo babiri bagize club inkumbuzi aribo Ntakisumba Bonfils ndetse na Aimable Ndayishimiye, nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Ibintu biriko birabera NGOZI ni ibintu vyatanguye kwiyamirizwa n'abantu benshi batandukanye harimwo abaharanira agateka kazina muntu. Mutise ivyo bintu vyabereye NGOZI aho ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNL ryoba ryaranabujijwe i Bujumbura ririko riteza uruhagarara rungana gutya, vyoba vyagenze gute? Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza no Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Uyu munsi kuri igenekerezo ya 10 Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023 harategekanijwe NGOZI ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNL ryateguwe n'umurwi w'abashinga amateka b'uwo mugambwe bavuga ko batemera RWASA. Ku migwa mikuru yose y'intara harungitswe bisi za kwasteri zija gutora abitabira iryo koraniro. Mu gisagara ca Gitega iyo bisi ikaba yari ikingiwe n'abasirikare, yongera iherekezwa na pick-up y'igisirikare.
Ku ruhande rw'abanywanyi bayoboka Honorable RWASA nabo nyene bazindutse biteguriye kuja kubuza iryo koraniro bavuga ko ridahuye n'amategeko agenga umugambwe CNL be n'amategeko y'igihugu. Abashinga amateka ba CNL bayoboka RWASA bishikiye ingozi ariko bankiwe kwinjira ahabera ikoraniro. Igipolisi cahavuye kibegeraniriza hamwe kibicarika ku zuba ahata numwe arekuriwe kubaha amazi n'amazi yo kunywa. Mu ntara zitari zike indongozi n'abanywanyi ba CNL bariko barafatwa. Ni mu gihe imuramvya ibisi yagira yunguruza abanywanyi ba CNL bayoboka RWASA yahagaritswe abayirimwo bajanwa gupfungwa. Mu ntara ya Kayanza indongozi zafashwe. Ibisi yaritwaye abanywanyi bayoboka RWASA, amabisi yaratwaye abanywanyi bayoboka Honorable RWASA kuri ubu ntiyemerewe kurengana. Umushinga amateka Bernard Ndayisenga atemera RWASA ni wavugwa ko yereka igipolisi imodoka zirengana n'izitarengana. Umwaka urenga uraheze umugambwe CNL ubujijwe ibikorwa vyose atanama nimwe irekuwe y'uwo mugambwe. Ni mu gihe ku munsi wa gatandatu w'indwi yahera ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNL ryari ryatumwe ko n'umukuru w'umugambwe RWASA ryarabujijwe mu gisagara ca Bujumbura. Igitangaje abavuga ko batemera Honorable RWASA bo bamaze umwaka wose nyene bakora amanama mu gihugu cose. Iri koraniro kaminuza ry'Ingozi buramatari waho yari yaraye avuze ko ataryo azi ariko ryo rirakingiwe ku rugero rukomeye cyane. Bamwe bakavuga ko ibiriko birashikira uyu mugambwe CNL umugambwe wa ugira kabiri mu gukomera mu gihugu c'u Burundi ariko nanone ukaba ari wo mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo ni ikimenyetso ko Ndayishimiye adakeneye guhiganwa na Honorable RWASA mu mwaka w'ibihumbi 2027. Biraboneka ko CNDD-FDD ishaka kuzoja amatora ata CNL ikomeye ikiriho mu Burundi nkuko bibandanya bivugwa n'abibikurikiranira hafi. Uru ruhande rw'umurwi rw'abashinga amateka bahagaritswe mu banga nyobozi y'uyu mugambwe bo bashikiriza ko kuri uno munsi hateguwe ikoraniro kaminuza riza kubera mu ntara ya Ngozi nkuko namaze kubivuga, ndetse iryo koraniro kaminuza rikaba ryamaze no gutangura. Ni mu gihe urundi ruhande rufise uburongozi bw'uwo mugambwe ari narwo rushigikiye umushinga amateka RWASA rwiyamiriza iri koraniro kaminuza, aho mbere binavuga ko abashigikiye RWASA bo batarota bemera ko iryo koraniro riza kuba, bakagiriza ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ko rishaka gusambura umugambwe CNL kuko ariyo n'ubundi ubu bushikiranganji aribwo bushigikiye abo bashinga amateka baheruka guhagarikwa mu buyobozi bw'uyu mugambwe urongowe n'umushinga amateka RWASA ari nawe nyene azwi ku rwego mpuzamakungu ko ahagarariye uno mugambwe. Ni mu gihe mu minsi iheze hari amakuru yigeze kudushikira ko n'ubundi iri koraniro kaminuza ryariko riratunganywa ridakurikije amategeko y'umugambwe CNL. Hari kandi n'itangazo ryahise rishirwa ahabona, itangazo ryari rigenewe ibimenyesha makuru. Ni itangazo ryashizwe ko umukono n'umunyabanga mukuru w'umugambwe CNL umushinga amateka Simoni Bizimungu. Muti ni ibiki vyari muri iri tangazo? Ni itangazo ryashizwe habona ku igenekerezo y'indwi ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ati uburongozi bw'umugambwe CNL bumaze iminsi bushira habona kandi bwiyamiriza isamburwa ry'umugambwe riko rikorwa n'akagwi k'abashinga amateka 10 be nabo bahenze ngo bagomba gukurikiza amategeko y'umugambwe. Ubu rero bageze kwisimbo ry'inuma, bagize iminsi bakwira intara z'u Burundi bategura intonde z'abantu ngo bazotumirwa mu ikoraniro ryo guhindura uburongozi bw'umugambwe CNL. Abashirwa kuri izo ntonde mwumva ngo bazokwitaba iryo reresi ryitirirwa ikoraniro kaminuza akaba atari nyankamugayo kuko begeranya abahoze muri FNL hamwe n'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD benshi bita imbonerakure. Ikibabaje rero nuko abo bariko barasambura umugambwe bakora amanama bahagarikiwe na bamwe mu barongoye intwaro, abajejwe igendereza rimwe na rimwe bagacungererwa umutekano na bamwe mu nyamiramabi.
inyankamugayo igize ngo iradohoka ngo yegere kubaza ivyo ari vyo icifatwa igapfungwa. Amakuru adushikira avuga ko abagize ako karwi bishimagiza ko ababatumye gusambura umugambwe CNL bazobafasha no kuronka uruhusha rwo gukora ico bita ikoraniro kaminuza, ngo ntibashima kuvuga ikibanza vyobera nk'uko bazi neza ko batari mukuri. Vyongeye ngo nta nyankamugayo nimwe yobitaba kuko ikoraniro kaminuza ryitabwa n'indongozi zizwi neza mu mugambwe. Twibukanye kandi ko ikoraniro kaminuza ritumwa ko n'umukuru w'umugambwe nk'uko bitegekanijwe mu mategeko y'umugambwe. Uwo nawe akaba ari umushinga amateka RWASA awurongoye akongera akawuserukira imbere y'amategeko. Aha rero twabamenyesha ko ata abandi bantu na bamwe bafise ubwo burenganzira naho bo bafashwe mu mugongo n'abacanke bariya bitwaje igikenye. Umugambwe CNL uriyamirije cane ayo manyanga n'irementanya biriko bikorwa n'abataye umurongo mu mugambwe bahawe impigi n'abarongozi bamwe barajwe ishinga no gukandamiza demokrasi n'intwaro ibereye. Mu kurangiza umugambwe CNL ukaba uhamagarenga inyankamugayo zose muri rusange n'indongozi by'umwihariko kuguma barikanuye kugira ntihagire ababaca mu ryahumye ngo babanyage umugambwe wabo, kandi birinde abagomba kubahendesha utuna turiya kuko baba bariko baragurisha agaciro n'agateka kabo k'ubunyankamugayo bariko baraharanira. Tuboneyeho rero n'akaryo ko gusaba inyankamugayo zose gutekana no gukurikiranira hafi ibijanye n'umugambwe wabo CNL. Bikaba vyaragiriwe i Bujumbura ku igenekerezo y'indwi ntwarante uyu mwaka w'2024. Irakaba ari itangazo ryashizwe ko umukono n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNL umushinga amateka Simoni Ibizimungu. Ico gihe yari kamenyesha ivy'iri koraniro kaminuza. Kuri ubu rero itotezwa ntirisanzwe ku banywanyi b'uyu mugambwe CNL nkuko natanguye mbabwira mu gisagara ca Gitega barakingiwe cane aba bitabiriye iri koraniro, no mu gihe abari ku ruhande rwa RWASA kuri ubu bafashwe begeranizwa mu kibanza kimwe babatereka ku izuba gose kugira ngo bataza kudodobereza abo bari mu bikorwa vyo umugambwe CNDD-FDD ushaka ko biza kuvugirwa muri iri koraniro kaminuza. Ni mu gihe kandi umwaka wose uheze RWASA n'abari ku ruhande rumwe batemerewe gutunganya amanama mu gihugu cose, mbere ko no mu minsi iheze hari ikoraniro kaminuza rya CNL ryari ryatumwe ko n'umukuru w'umugambwe RWASA ryabujijwe i Bujumbura. Ivy'iri koraniro kaminuza ryabaye kuri uno munsi turaza kugenda tubikurikiranira hafi. Wewe ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwe nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpoza TV Imana ibahezagire.